ihagaze imbere y'Umunyanazareti. Biratangaye cyane cyangwa muri iki gitangaza Yesu
8:4 umurongo wa 5 isomo rya Yesu Kristo hama dusenge Imana yacu. Zaburi ya 8:4 umurongo wa 5 isomo rya Yesu Kristo. Isomo rya 4 verse 5. Hahirwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Hahirwa abafise mu mitima amarango aja isiyoni. Iyo baciye mu mwonga witwa Marira bawuhindura ahantu h'amarira. Amen. Mbere imvura y'intasuro iwambika imigisha. Bagenda bunguka inkomezi. Umuntu wese wo muri bo aseruka imbere y'Imana isiyoni. Oraho Mana nyir'ingabo umva ugusenga kwanjye. Reka ugutwi Mana ya Yakobo. Mana nk'inzo yacu eheraba witegereze mu maso y'uwarabanuje amavuta. Ko kumara umunsi umwe mu nyubakwa zawe kuruta kumara iyindi igihumbi ahandi. Mpamagarara ku gisafu c'ingoro y'Imana yanje hako noba mu mahema y'abanyagihugu. Oraho Imana ari izuba ari nyinzo. Oraho azotanga ubuntu n'icubahiro. Nazogira iciza na kimwe yima abagenda batungana. Urabonye n'ingabo hahirwa umuntu akwizigira. Oh
turaje imbere yawe tugushima cyane rwose kuko waduhindukiye byose kandi nk'uko izabo bivuze ngo harahiwe umuntu inkomezi ziwe ziri muri wewe kuko natwe twizeye inkomezi zacu zose ibyizigiro byacu byose mwami kazoza kacu kose ibyacu byose tubyizigiye kuri wewe weho twishimiye ni wewe twizeye ni weho byose ubikora neza kandi uzosoze igikorwa cyawe cyose neza neza wewe wadutoranije tuvana mu banyabyaha tuvana mu batizera bose tugira abizera izina ryawe wewe waduhaye agakiza watwujuje mwemu wawe yera agatuyobore mu nzira yawe warakoze maniso wewe nzira n'ukuri n'ubugingo bwacu wewe ibyizigiro byacu kandi mwami usumba byose tweho twarakwitavye nawe tugushimiye w'igitondo ko watwemeye dushimiye cyane imbabazi watugiriye dushimiye umugabane mwiza waduhitiyemo mukiza dusabye mwami tukiri aha uduheza uciye kino harire abacumuye ukize abarwaye usure abapfuye usure abaguye bagarike ku birenge byabo mwami abana bawe bagendane nawe bashigikiwe nawe ujye umugisha mw'iri koraniro twirukanye satani n'abadayimoni umwami wacu Yesu Kristo abo bose batewe basuke ko igicu cy'ubwiza rero ubwiza bavemo ufite urukundo ufite amahoro umunezero ufite kuruhuka udakwiye igororota ishyigiye kuri twebwe tuvane ko amagoba yose tuvane ko agakengerwe kose tuvane ko kwihebura kose twe kurema mu mitima kuko ari cyo wakoze umusaraba w'Igorogota nicyo waturiye mwami nushimwe cyane data wera rezagira imitima yacu rezagira umwanya wose tumarahaga twishyure iciro ijambo ryawe dukore ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye hagati yacu abihebuye yongere ubaremeshe abazi yongere bazigurure abarwayi yongere bakize indwara n'imwe isubire inyuma idakize uyu munsi uzobukoze mwami ugaragaze ubwiza bwawe uduze ukwizera kwacu ubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen amen imana ihimbaze cyane twese mubyagire imana agucyubahiro cyinshi yakoze dushimiye cyane uburinzi bw'imana isumba byose turashimiye ko igeni turinda twitwararika nihabwe icyubahiro cyinshi amen n'inziza imana yacu buri wese akwiye kwishima buri wese akwiye kwishima by'ukuri n'umutima wiwe wose buri wese akwiye kwihesha icyubahiro aho ari hose ahageze hose ayihesha icyubahiro amen umuririmbyi ngo ukwishimwe mu bantu bawe kandi n'iby'ukuri imana nireme ishimwe mu mutima wanjye ireme ishimwe mu mitima yacu twese maze abera yatoranije bayishime ubu n'ibihe bitazoshira amen kuko birivuga ngo izina ry'uhoraho ni umunara ukomeye cyane abagorotsi bagishamo niko byanditswe mu migani abagorotsi bagishamo bakaba mu mutekano kandi natwe umwami yarakoze yadibishuriye izina ryiwe amen icyubahiro kibi cy'imana yacu ubu n'ibihe bitazoshira umurongo w'umunani hano twasi w'icenda pardon ngerageje nzanyamba nyine tuyandika hariya muri kofi y'umunsi yagora none yarashize ijoro haranditse ku mirongo icenda ngo mana nk'inzu yacu eraba utegereze mu maso iyo warabanuje amavuta ko kumara umunsi umwe gusa mu nyubakwa zawe kuruta kumara iyindi igihumbi aha
ahandi. Amen. Imana amen. Nofuma magarara ku gisafu c'ingoro y'Imana yanje, hako noba mu mahema y'abanyakibi. Amen. Hepfo verse 11. Amen. Kukura Imana ari izuba. Amen. Ça c'est vrai. Imana ishimwe. Amen. Car l'éternel est un soleil et un bouclier. Que Dieu vous bénisse. C'est un bouclier n'inkinzo. Imana ibaze. Kukura Imana ari izuba kandi akaba n'inkinzo. Amen. Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro, ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye. Imana ihimbaza. Uhoraho Imana yacu n'inkinzo kandi n'izuba. Imana ishimwe cyane. Aya majambo nari kuri Biblia ivuga ngo mwebo abubaha izina ryanjye, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira, rifise ugukiza mu mababa. Senefa si izuba nka rya bintu rimanitse hariya hejuru, ariko urabona izuba rifise ugukiza mu mababa. Iyo rirashe abo rirasiyeko rirabakiza. Uhoraho Imana ni izuba kandi akaba n'inkinzo. Imana ishimwe. Muri Malaki ngo izuba ry'ubugororotsi rizobarasira, rifise ugukiza mu mababa yaryo. Amen. Aho muri Zaburi y'ijana na 19 handitse muri Psalm 119. Imana ishimwe kandi hatuyego. Psalm 119. Imana ni nziza ibihe byose. Haranditse hano ku murongo w'ijana na 5 ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco. Amen. Umurikira mu nzira yanje. Amen. Que vous bénisse. Imana ihimbaze. Imana yaduhaye ijambo ryayo. Psalm 119 verset 5. Mirongo ijana na 5 kwanditse ngo Imana yaduhaye ijambo ryayo ritubere umuco wo kutumurikira mu nzira. Amen. Imana ihimbaze. N'inginzo izuba n'umuco. Amen. Wo kutumurikira mu nzira, ni itara rimurikira ibirenge byacu. Imana ihimbaze. Kandi Imana ihimbazwe cyane. Yarakoze turishimiye cyane kubona ari iryo zuba ritumurikira, ni wo muco. L'éternel c'est notre lumière. Amen. Il est la lumière. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Iyaba mwabyumvise mwabishira Imana. Ni umuco utumurikira mu nzira. Amen. Kandi c'est la source de la vie. C'est la source de la vie. Ni soko y'ubugingo. Kandi Imana ihimbaza. Nshaka ko abafere banyumva, s'il vous plaît, gasubire n'umutima wanjye wose. C'est le soleil. Izuba. Amen. Riturasira, rifise ugukiza mu mababa yaryo, n'inkinzo idukingira. Amen. Imana ibahezekere cyane. Ndashaka ko abafere bavyumva uyu munsi bavyumve cyane. Abantu twosubira mu by'Abisirayeli tugaca kure cyane tukababwira ngo Abisirayeli bari bakingiwe n'ijambo bizeye iminsi yose babaye. Niba bariye byaturutse mu ijambo bizeye, kuko igihe cyose bageze Imana ibyo bari bafise nk'umugisha n'umuhezagiro byabavako. Ariko igihe cyose bari bakiri mu gakiza, bari mu ijambo ry'igihe cyabo, ijambo ryarabakingira, inkinzo yabakingira mu nzira. Amen. Umwami ahimbaza. Ibihe byose babayeho bari munsi y'ijambo, nta cyabayiganiza na kimwe. Ariko bamaze kurita bahura n'ibyago bitandukanye. Nsubiyemo n'umutima wanjye wose. Niba abantu bashaka guhezagirwa n'Imana, nibabe munsi y'ijambo Imana yabashyigikiye. S'il vous plaît, ndasubiramo muvyumve. Amen. Imana ishimwe yatwunze n'ijambo ryayo kugira ngo turonke inzira yo guhezagirwa, inzira y'umugisha ica mu ijambo ryayo. Ryanditse ngo mwitandukanye nanjye nzobakira, nzobabera Imana, namwe muzombera abahungu n'abakobwa. Amen. Kandi
Imana ibaheza amen que Dieu vous bénisse kandi muvyumve ndasubiyemo cyane je vous bénire munyihanganire cyane dusome muri Genèse chapitre 12 Imana ihabwa icyubahiro cyinshi kandi la parole de Dieu c'est notre bénédiction yomugisha wacu Genèse 12 tangiriro 12 handitse aya majambo Imana ihimbazwe uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye amen amen numve mu byawe uje aho nzoguha mu ijambo aho nzogushira aho ijambo ryakubwiye nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye c'est une bénédiction Imana ihimbaze amen Dieu vous bénisse nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye amen ariko ubanze uve mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe amen abazoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha amen Imana ishimwe sur le fait de la parole sur le fait de l'obéissance Aburahamu acubashe ijambo ry'Imana isumba byose bivuze ngo nanjye nzoguhezagira nzoguha umugisha Imana isumba byose nibyumve ko byanditswe mu Baroma yuko ibyo atari bya Aburahamu wenyine ariko n'ibyo abizera twese abizera bose nibumvira iby'Imana yabahaye mu gihe cyabo bakabibamwa n'umutima ukunze Imana imigisha yasezeranye Aburahamu nizosuka kuri abo bose Imana ihimbaze Biblia ivuga aya majambo yo mu Magalatiya cya 3 Galates chapitre 3 byanditse muri aya majambo neza kandi Imana ihimbazwe cyane ko natwe yabikishuriye iri banga abafere baryumve abashaka guhezagirwa bose babumwe n'ijambo ry'Imana isumba byose babumwe cyo gutuma iyo tuguye twihana kugira ngo dusubire mu ijambo ry'Imana isumba byose turonke umuhezagiro w'Imana isumba byose kandi winezereze ngo merewe neza utari mu ijambo habi hakurindiriye ariko niba umerewe neza cyangwa umerewe nabi uri mu ijambo heza hakurindiriye nimwiremeshe mu mutima ariko umutekano wacu c'est sous la parole munsi y'ijambo ry'Imana isumba byose amen Imana ihimbazwe verset 25 ariko kwizera ko kwaje ntitukirerwa n'umurezi amen mwese muri abana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu kuko mwese ababatirijwe kuba abakristo mwambaye Kristo yashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki yashobora kuba umugurano cyangwa umwidegemvya yashobora kuba umugabo cyangwa umugore kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu amen kuko muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu muri abaragwa nk'uko byasezeranywe amen sase merveille Imana ishimwe aho nta gutorerwa kubaho umugisha usutswe nta mugisha w'umugore ubaho nta mugisha w'umugabo ubaho nta w'Abisirayeli ubaho nta n'uw'abanyamahanga ubaho ni umugisha Imana itanga ku bo bose bizeye Yesu Kristo ko ari umwami wabo bizeye ijambo ry'igihe cyabo barwara intambara yo guhuza nabyo que Dieu vous bénisse Imana ihezagire ababyumva bose niyo mfite niyo ntambara isubiza iri zose nuko umwasi abituvanamo kugira ngo turonke umupfumo ariko Imana ikashaka ko tubyinjiramo kugira iduhe umugisha ntabwo hari isokre araganga naho nuko abana b'Imana abaguye bagaruka bihuse
nibarinda kuja kubanura mwira ati twari tuje ushaka kwinginga uraheba ko kaboregwe twari tuje kugufasha sha frere uraheba kubesha uraheba gusamba uraheba n'izindi ngeso oya hako wenye narazi ngo ndimutse mvuye iwacu ngiye guhura n'ibyaha ndimutse nsubiye iwacu ngiye guhabwa umugisha n'Imana isumba byose munsi y'ijambo ry'Imana isumba byose niho hari uruhukiro niho hari amahoro amen baciye mu mwonga witwa marira bawuhindura amariba amen Imana ihimbazwe il faut revenir à bagaruke munsi y'ububasha y'umugisha utangwa n'ijambo isi ndabasavye mu vyumvi ibi bitandukanye no kugira ingeso nziza wogira ingeso nziza utari mu ijambo wogira ingeso nziza utari mu ijambo c'est vrai c'est byiza kugira ingeso nziza bitandukanye ariko il faut vivre la parole il faut quoi ingeso muzirikane ijambo ry'Imana isumba byose nk'uko Mose warabwiye Yosuwa ati ibyo Mose yakwigishije uvyambare mu gikiriza ubigumemo ijoro n'umurango niho ibyawe bizogenda neza n'ibyacu mw'iyi minsi turimo bizogenda neza dufatanye n'ijambo ry'igihe araho kubona ushonje bati nta jambo afise araho kubona ukengeretse bati nta jambo afise ariko ntibazi ingomero zo mu ijuru Imana yasezeranye kuzotugomororera umugisha wayo uri ku bantu bose bayubaha biciye mu ijambo ryayo amen que Dieu vous bénisse Paulo yabivuze muri ano majambo meza mu Korinto ba kabiri ndasabye ngo tuyasomere hamwe namwe Imana ibahezagire kandi cyane ibahe umugisha Dieu vous bénisse 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 4 Imana ibaze verset 7 aranditse aya majambo ariko dufise ubwo butunzi amen munzabya zibumba ngo ubushobozi buhebuje bube ubw'Imana butavuye kuri twebwe mbese witi dusugezwa impande zose ariko ntidushika mu mbogano turazazanirwa ariko ntituranduka umutima turahamwa ariko ntituhebwa dukubitwa hasi ariko ntitugwaho iyi minsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire umubiri wacu ko twebwe abariho naryo dutangwa ngo dupfe baduhora Yesu n'ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu uzopfa nuko rero urupfu rukorera muri twebwe ariko ubugingo bukorera muri mwebwe amen est-ce que vous l'aimez c'est merveilleux bashimwe Paulo ati naho dutabwa hasi ntidushikaho amen ahubwo nimukomeze muza gusanga ngo handitse ngo tuboneka nk'abakene ariko tugishije benshi tuboneka nk'abanyantege ariko burya turabanyenkomezi kubera turi sous la protection dukingiwe l'Éternel au soleil Imana ishimwe uhora n'izuba n'inkinzo c'est le bouclier amen mbese ibintu ari byiza abafurere babyumva mu kino gitondo icomba bakabyumva neza mu minsi iheze abisirayeli barwanye intambara n'ubugira abacasinzi ko barwanye intambara ariko bari bafise ibintu bibakingira bafise ibintu bibakingira batera amabomberera abayiranye abo muri Hamasi abo muri Libani abahemu byose batera amabombe bari bafise ibintu biyasamburira mu kirere ntabwo kubana hama abisirayeli bakaguma bitemberera kuko bafise ibintu bishimiye hama babyita domidofere hama icyo kintu kimwe batera n'ibombe ivuye ije ku mbonyanganda igacisambukira mu kirere igacika umunyota batera iyindi kikayisama batera ikindi abisirayeli bariguma bibananije ibikorwa byabo batangora n'imwe bafise kuko bari bafise ikintu kibakikije bafise ibisamani kuko bari bamerewe neza
ariko Imana isumba byose yashizeho ikintu gisama iby'umwanzi atera Abisirayeli mu buryo bw'imwemu. Abisirayeli mu buryo bw'imwemu ni twebwe. Ingabo zitwarira nizo mu ijuru. Yatwaye ibintu by'ibitero terrible, ibitero simusiga byotumariye rimwe, ariko Imana ishimwe ifite don de fer, ifite ikintu kibisambura kikabihindura ubusa atanabi. Nitunamenye ko byatewe, ahubwo tubandanya turirimbira umwami, dushimira umwami. Imitego iterwa, abansi bahiga, ibitabo byandikwa, amaketa turega yandi, ibintu byose bitegurwa bigahinduka ubusa. Reste dans la parole. Muzika ijambo ry'Imana y'inzo nimwarivamwo Imana izobaheba, nimwarigumya Imana izogumana namwe. Amen. Murizigame cyane. Nta muntu hano afise ba generali bazomuvugira, ntidufise ba perezida ba buramatari ba minisitiri bazoba batuvugira, nabo dufise nta ngabo nta gipolisi ntaki, ariko dufise Imana isumba byose. Turi mu ijambo ryayo. Imana ishimwe, Imana imbaza. Dawidi yavuze ati agahazo baduhahaza, witegereze urabe ingene batugoye, uheze utabare, uri mu ijuru uheze utabare. Imana ishimwe. None natwe dufise parole, dufise uruvugiro, dusaba dufatira tukabwira Imana tuti mwami twe twubashe ijambo ryawe. Ariko mbese mwumva amabivuga neza, none akagira ngo nagira urukundo azobura basi, nagira amahoro azobura basi. Ariko nawe ufise urukundo tuzorujana kwa Mana nyemere. Twebwe tuti twarabakunze baratwara, twabavuze neza batuvuga nabo, twarabahezagiye baraduhapa, none wisidukire abari wewe udutabara. S'il vous plaît, nimuveyo, nimugire ubwoba mutogora n'umurwanizi namwe ngo mushake kwanga amabanga mugire n'ababagirira nabi. Oya, abagira nabi muzobahezagire gushika babashikanye kw'amaboko umwami azigera azobigenza. Imana ihimbaza abantu babanga muzobakunde gushika bashikiriye kuba ishano, umwami arazi ingene azobibatiza. Sawa? Imana ibakize. Demere dara parole. Mugume mu vy'umwami yadushize, niyo yinzi isumba byose idukingiye. Amen. Imana ibakize. Byanditse hano mu Baroma Pawulo abyishe neza, kandi ndasabye abafrere bavyumve n'umutima wose babyakire babibemwo. Mu Baroma 12 haranditse hati handitse ngo verset 20 haranditse hati ariko umwansi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhe icarira, kuko niwagira utyo uzomurunzeko amakara yaka umutwe. Ikibi shoye kukunesha yamara ukindesheshe iciza. Amen. Mani bahezegire. Ikibi shoye kukunesha jamais ndazi ko muzogeragezwe mujana gutabwa mu kibi, ariko mwami nabarinde. Ikibi shoye kubanesha ariko mukindesheshe iciza. Imana bahezegire kandi bashoboze cyane. Nagira umuntu n'umwe agera ingere ku yindi, ijisho ku yindi, ariko murace bugufi, murace bugufi. Abishira hejuru Imana izobasubiza hasi, abaciye bugufi Imana izobashira hejuru. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jasabye n'umutima wanje wose, faites votre part. Niho nimukore ibibaraba byo mu ijambo ry'Imana isumba byose. Ivyerekeye ibindi ni afere y'Imana. Ingeri zo bigeza niyibizi, ingeri zo tuzamura ntavyo nzi, mbega izo tuzamura ye yabivuze. Twewe dukore ibituraba, no kuba mu ijambo ry'Imana isumba byose, tube mu bitwega. Amen. Ibirabo bya Kristo n'amahoro n'umunezero n'urukundo n'ukwihangana n'ubugwaneza n'ubwizigirwa, ibyo nivyo mpemu yama, nivyo bituraba twebwe. Amen. Pawulo yavuze mu Efeso igice ca kane, mu Efeso igice ca kane ari ku murongo wa 30
na 31 yavuze aya majambo meza ati kandi ntimukababaze mwebwe yera w'Imana yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemo. Amen. Hamwe n'inzigo yose nayo nyene ibavemo. Ni amen. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo Yesu. Amen. Imana ibahezagire, ibahe kubibamwo, bibe umugabane wacu, bibe ibyo twumva amagambo dusoma, bibe ine realite, ini vi ubuzima tubayemo bwa minsi yose. Ndabasabye uko ndigisha abakomeza, ndababwiye ngo mugende mubaye ibyo mubidandaze, bibe ibintu dushora iminsi yose. Vivez dans l'amour, vivez dans la paix, vivez dans la joie. Mubibemwo hari umwanya n'abakore ibimwega kandi numangira padoro nazobora kudukorera umwami waheze. S'il vous plaît, areka asubiremo neza muvyumve. Muranyihanganira dusubire mu Baroma gatoyi cyane kugira ngo abafure bavyumve, ndasubiremo neza. Romains, que Dieu vous bénisse, chapitre 3, mu Baroma igice cya 3. Ndashaka ko abafure bavyumva neza. Amen. Romains chapitre 3. Mwahageze? Yeah. Verset, Romains chapitre 3, paragraphe numéro 5, verset 9. Nuko tuvuga iki? Mbega turuta abandi? Oya, ntitubaruta na gatoya. Ko tumaze kwagiriza Abayuda n'Abagiriki bose ko baganzwa n'icyaha, nk'uko handitswe ngo ntawe ugororoka nta n'umwe, ntawe utahura ntawe urondera Imana, barazimiye iyo bava bakagera, bose bacitse imburakimazi, ntawe ukora ibyiza eka nta n'umwe, imihogo yabo ni imva zirangaye, bahendahendanisha indimi zabo, umara n'inzoka bye. Mukomeze akanwa kabo sawa. Verset 19. Ariko turazi yuko ibyo byagezwe bivuga byose bibibwira abaganzwa navyo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Imana ishimwe. Kuko imbere yayo ata muntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe, kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icyaha. Nta muntu n'umwe, nous avons un bouclier, turafite inzi dukingira, turafite un frein qui a été devant nous, yatwitangiye imbere. Amen. Reka tubisubire mu byumba. Aranze kw'imbere yayo ata muntu azotsindanishizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'amategeko, kw'ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icyaha. Ariko none ibyagezwe bitariho, ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ibyavugishwa n'Imana, ni ukuvuga ko ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe. Amen. Ibintu muvyumve neza, nta muntu n'umwe ariho ashobora gutsindanishirizwa nuko yibaza ngo yakoze byiza, ariko dutsindanishirizwa nuko twizeye Yesu Kristo. Nk'Imana isumba byose. Reka murambabare nsubiremo cyane kandi twazigiye ngaha bati kandi bitangaza. Ndasaba mu nyumve neza. Batwishyuye muri iyo transition yavuze iby'ijisho bitigeze bibona, kandi iby'ugutwi kutigeze kumva, bitigeze bituruka n'umutima w'umuntu, ni iby'Imana yagabiye guha
abayikunda. Amen. Ni amen. Amen. None nanjye nivyo ndiko ndababwira. Abantu twese bamenye ko dushikira kugororoka bidaciye mu kwihata, ariko dushikira kugororoka biciye mu kwizera Yesu Kristo twahawe. Amen. Duhabwa kwezwa bitavuye mu kwiyeza ubwacu, ariko hari ingufu ziri mu ijambo twakiriye. C'est une pression, hari agahato gaturuka mu ijambo dutunze mu mitima twumvise tukaripotiwa na amen. Izo nkomezi nizo ziduhindura abera. Amen. Imana ishimwe. Oya mumbabarire cyane, yaba nari icyo bibigisha nuko atashoboye na Yesu. Umuntu wese abana n'imoteri cyane numva zipomo n'izindi yamaze cyane. Bisaba yatse gusaba gitamwe kuruhande yawe. Ubaye hari mu nzu zaya isoko nta kimwe wumva n'abasima bomene inzu. Bihinda. Hanyuma rero umunsi umwe uzogenda kwa muganga bakata amatwi yawe yarapfuye bizeho. Yarahize nuko bitakugize ko efe. Bitakugize ko efe. Ifise ingufu nyinshi. Sava. Imanje. Natwe tubana n'ikintu gifise ingufu nyinshi. Ni cyane Imana. Amen. Icyo jambo turi gumanye. Lira duhindura ubwato. Esa. Mubabare rwose nagenda bivuge mu mvugo ntashaka gushikira vuba. Ariko ni jambo twemeye. Egase bisende mu ngendereza. Umuntu yo fyonda kuri piano. Hari ijwi mwokumva. Nashaka ushe akoze ko na bintu muzonga ngo ndi bagabize mu bimenyetso. Ni jambo twakiriye. Nimwobana naryo neza warabyemeye n'umutima ukunze. Hama ngo rigure kugira efe. Itegereza kugira icyo rikoze. Nayo wasonda piano iravuga ntabwo byongera iravuga nyine. Ndetse nibarapfuye. Niba bana n'ijambo naho riraguhindura. Nako byongera byebije. Cyo tutegeza kuba umwe n'ijambo ry'igihe kugira tugire umugeni w'igihe. L'épouse parole de l'air. Amen. Ibintu nimwabana n'ibinyoma muzohinduka ababeshi. Nimwabana n'insiguro z'abantu muzorindira ko muhinduka mu bibure. Ariko nimwemerana n'ijambo nk'uko twarishikijwe rivuye ku Mana. Elle ne restera pas sans effet. Kishoboka fe. Ngo ngo ntunzi ibinyabwoya bitangaho. Wewe ibintu bitamubeshi. Ibinyabwoya ngo turana mu gitanga muhavuka y'amahoro. Ubwo weshi nambara kufiko. Niba biguma bikwikumbagaza ko nawe urarangiza gusanga wahuye wavyize mu cyonda. Wodo hele kati. Ivyo ni mu wewe ko shoka fe. Ngoja ngumana n'isake zitabika. Izo sake zitapfu. Isake zitabika ngo nuzisake ijana. Munani mwibika. Ivyo urashaka kubite n'ibihumbe. Nicyo bihazi. No mbye natwe ndabinginze mu nyumve sindiko ndabateye inkuru. Ni yabatwemeye kuza turasokora ahantu hose hari kinyoma tutuvamo. Twabona ni akantu k'isigura itari tuviremo shaka. Haicho tugumane la parole de Dieu. Amen. Kama tuwe na hali hagusoje ubona ni wewe warumbujije gasha ni warumbujije umugisha mviramo haba tucomoza icyo kinyoma tucomoza inkondi kituvemo kigende umunsi wo gusigana parole ryonyene ibiri buza gukora byose twavyirukanye rizo tukorera ibyo byose byaje ibyo shoka ko bitabikora ishobora ko bitabikora hamufere yizere gendizere ko ndingwake mukanika ngo ngokira none wewe umaze yuko rero numva ko ufite chef cyose wewe numva ko ufite hama watagato
kira cyangwa cyangwa unango ntwarira kweli umuntu vyari igihumbi nasi ubishaka kizosa nyene ariko nuhera mu kwezi kwa mbere wasamye nzovyara umwana akomeye hama mbere azumushikiranganje ahubwo ukomeze nane nzoraba uzovyara ukomeye nasi vyari witeze n'abafere n'abaseye baricaye mu cumba co hejuru bagera kujana na 70 bati turabire ko atana kaducitse katwinjiranye katariko barasuzuma bajabasanga bati igituma byatevye muracari 11 Shemo 12 ko Yesu ko yari Imana yacu yateye 12 mwe muri 11 rero bizotse batega turabufira ubuye abatangu ufire ubutego bibatete abaye 12e apôtre idini yayigeze bumvise igihinda kivuye mu badategetse batasavye ahubwo bakwije inshingano z'ijambo bavyujuje carizanye n'ubu nitwavyuzuza bizizana iyo bakwiza amakondition yo gukira indwara uzozikira iyo bakwiza amakondition yo kwezwa uzokwezwa kera mwari turindira y'urukundo yaratanze ijambo ryayo ni muri zigame neza everywhere mutere imbere muri ryo kandi umuntu ambwira ngo natunze urukundo rurampombera nigwari ko waruvanze n'urwango rimwe na rimwe netuma rwaguhombe Mwezi baragize amahoro muri munsi umadamu aca profitira mwarankuti no kubera amahoro ari mu bwoba ya amahoro ari mu bwoba ahubwo yagize neza ubutaka neza ubushu no bagize amahoro ari mu bwoba ngo ndamukunda ngo umushero ndamukunda umugabo uzoshira mu mugabo umunsi wazokwera tushaka kujyamene no kuvuga mufise ibintu bivanze bisaba ngo bivangurwe bivemo byose hanyuma tubabera amen wofutunga bike hakutunga byinshi bivanze Imana nibavangurira bavanye byose usigane ijambo doni ariko tuvuga ko amen tusigane umutima mwiza wonye mubi bose be wagiye afuma ndamba kwezi kumwe nkagupfamo mfise umutima mwiza akoma imyaka ijana ivanze mu rwango n'urukundo Imana biturinde amen Imana biturinde hari ubushobozi muri ijambo twakiye Imana ihimbaza kandi n'ubwagenewe twebwe kandi condition zero reini Imana izosiduka ubwayo nitwakwiza ibyango Imana ubwayo izosiduka yikoreye nibyo twasomye Imana ishimwe kandi mungabane bose tubikomeze kandi Imana ibaheze amen umviriza frere verset 25 Uwimana yashizeho kuba impongano y'uwizera amen ayigirwa n'amaraso yiwe kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo amen s'il vous plaît est-ce que mwabiyumvise Imana yashizeho Yesu Kristo impongano y'abizera bose ati rero ibi bintu ndimwo byanyu by'Imana isumba byose aho bizonyana gutekanira nzohamagara Kristo Yesu ngwino bivyuri aho bizocafurira nzomuhamagara ati ngwino vyeze aho bizozimira nzomuhamagara ati ngwino vyatse bisawa agendana natwe nk'impongano y'ibyaha byacu nk'umwishinzi w'urugendo rwacu kugira ngo aho bizamvye abivyure ku bamwizeye amen kugira ngo vyase abidadanure babandanye kugira aho binaniranye abato irela ivuvwa atu yabahari amen kugira ngo batwibutse twibagiye kugira ngo tuvyure tuguye kugira ngo tubere umuco amatara azimye irela irela bukwiye amen Imana ibaheza cyane s'il vous plaît ndabisubiramo mu byumva
muvyumve kandi neza. Frère Paul yavuze hano mu bikori mu bambere voilà 1 Corinthiens voilà verset 12 de 1 Corinthiens 12 ariko twebwe amen nitwawe mwemu y'isi ariko twawe mwemu ava ku Mana kugira ngo tumenye ivy'Imana yatuganye. Amen. Mubabare rwose cyane rwose. Est-ce que frère bien-aimé umuntu wese atunze ijambo atunze n'ijuru? Amen. Amen. Twikunda. Nicyo nijyanye n'ijambo. Nibyo. Umuntu wese atunze parole abatunze ijuru. Utunze ijambo atunze izamurwa. Izamurwa ryashinzwe n'ijambo. Amen. Utunze ijambo atunze agakiza. Wagakiza kashinzwe n'ijambo. Ndabasabye n'umutima wanjye wose iyi jambo twashikirijwe muri tware ahadata ayo muribike neza ka igihe nicashika. Amen. Isa Imana yashinze niyagera ijambo rizofuta ibindi byose. Arahiriwe abazoba barifise izobifuta. Amen. Kiemwe mefre ndasubiyemo mu vyumve kandi ndabasavye ivyo twakiriye tukabibwirwa na succession bikava aho twizeye bizwi ko byavuye ku Mana mu bizigame neza. Nivyo mugisha w'abana bacu, nivyo mwezagiro w'abavyeyi bacu, nivyo nsinzi ku bademo bose. Nimurihore ko rigenze buke buke kazima rizoshika ku ntumbero. Nimurihore ngo riritonze oya kazima rizoshika ku ntumbero. Niko ndabisoma muri abakuki niko handitswe. Mu bisome mwihuse kuko ivyo ryavuze ritazobora gushikako. Nyagira uvuga ngo biratevye kuba Isa Imana yashinze bizoba. Kazima vyavuzwe arafise ivyo twashikirijwe n'Imana. Imana ibishoboze cyane kubabwira. Biblia ivuga mu Bikorino ba mbere igice ca 4 ku murongo wa 6 ngo kuko nababwiye kutigera murenga ivyanditswe. Nimwigere murenga ivyanditswe reste dans les limites. Mu vy'ijambo ryatwemereye abari ngo tuguma. La suite bitura. Ibiri inyuma ntibitura biramwe ijambo. Biramwe ndabasavye Imana ibaheze. Biramwe ijambo. Kandi azobikora byose neza. Imana ibaheze kandi umugisha. Izo bitukorera kandi byose neza. Amen. 2 Corinthiens Frère Paul ati kandi Imana ishimwe. Ese cyomba bikinjira neza. Oh, voilà. Verset 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nico gituma turi ndumwa mu gishingo ca Kristo. Amen. Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo ca Kristo muzure n'Imana. Amen. Amen. Umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ubwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Yera fe Imana ihimbazwe. Ibyayo Imana yarabikoze yabidushikirije kandi tungikira n'abari tutabuza kugira ngo tubibemo nk'uko ishatse. Nane nsabye abafrere niyagira umuntu yibaza ngo yagiye gukora akazi yayibagiye azoba yibagiye umunezagiro. Hari umuntu asiga ijambo ati nkubitiye hiyo azoba asize
uburinzi bwiwe. Ntihagire umuntu ati ibyo twakiriye ngo asimbire mu bindi, azobataye Imana bwite. Mubizigame neza. Abashaka kuba barurangiranwa barazobere barurangiranwa mu ijambo kandi biriyo byiza. Abashaka kuba bakire bahawe cyane barazobera bakire mu ijambo kandi ubukungu bwiza buriyo. Amen. Imana ishimwe. Iby'Imana yatanze biri original. Ibya Satani ni ikopi, c'est une copie. Alors que twakiriye iby'Imana tubizigame neza pour être béni par Dieu d'une manière éternelle. Mu buryo buhoraho. Amen. C'est possible. C'est possible. Que Dieu vous bénisse. Birashoboka. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugoroka kw'Imana. Amen. Kandi ko dukorana nayo turabinginga nimwebwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Amen. Ibyo Imana yabashikirije ngo bibahezagire, hari ibintu ntashaka ko bifata abantu. Imana yabwiye Aburahamu ati aha ndahagusize ntuhave hanyuma inzara yaramufashe kandi ateza kuza kugira Imana imupime. Inzara imufashe yari imugiye hakurya ajya gusuma, Imana irashitse aho yamusize. Imana yashyize aho yamusize isanga siyakira. Ikibazo kiba kirageze byagenze biti nakubyuze kuhaguma. Imana yamubwira isaha iza kuzira, yamubwira umunsi isoze reste isi. Hanyuma ikirinira inzara irashitse. Inzara yashitse Aburahamu nawe ati reka zibire hakurya gato isume nce ngaruka. Mu mwanya yagiye niwe Imana yashitse. Wa muhungu gutaha none byagenze biti. Imana iti utemeje nakubwira ubwoko bukomoka busomara imyaka 400 hiyo wagiye gusoma. S'il vous plaît, ibitugora bizobura kuza. Ibyo tworohera bisa n'ibiboneka ko ari byo biryoshe biri hafi byo tuvana mu ijambo. Inzira yoroshe iriho nigoye iriho. Nibyo. Iyo mu kiyari iriho nitugiriho ariko harahiriwe bihangana gushika kwiherezo nibo bazoki. Abantu nibazigama ijambo bakarigumamo, Imana kwisa tutazi izoza ibatabare toute situation. Ibihe byose bibi baciyemo izobahoza n'amosozi bazi, izobavana mu bibazo byose. Reste attendez. Mwirindire n'ijambo yabashikije. Ibyanyu izoza ibitunganye kandi neza. Ndasubiyemo mu byumve. Ibyanyu izoza ibikore ibasanze n'ijambo yatugeze ko tuguma. Amen. Kuwabwira ngo nzogwamanyanga anyerere bigume bigenda neza, ukuvyubaka ku musenyi bizosenyuka n'ingoga. Ubu hafu kuzandikana rero ko yabandikana ngo nzokira utuntu twida mu mpuzu, amukira utuntu twawe bibandikane n'iparole n'ibibana. Umuntu wese yacumuye aba yikwegeye umuvumo. Umuntu wese yakumye mu ijambo aba yikwegeye umuhezero. Ni mushake umugisha uva ku Mana. Ntaje umuntu agera imbere y'Imana ngo mvuye kwiba ku kazi Imana bishikanye ngo urakoze Yesu. Ibyo ntibikawe. Ntabyo nibishye aho byabonetse. Abana b'Imana ntibazigame neza ijambo ry'Imana. Dans les moments difficiles, mu bihe byoroshe n'ibigoye, izo ziheze ibatabare kwisaha yashize. Kandi umuntu ahavuga ngo dusinye compromis, ngo turoroheje rero, ngo byari bitwe twarumvishije, ugira turi amahoro turabihevye, ngo nabimwe twatwizeye turabitaye, ngo tugiye kuruhuka, ngo kandi abagore bo kwimwesha imishatsi cyoca bigenda neza, abantu twosubira mu idini, ngo twoca tworoherwa. Muzojayo mwaratoranijwe, muzoja kugora impano. Niba uri umuhungu w'Imana cyangwa umukobwa w'Imana ukava mu ijambo ukagenda hiyo hano mu isi,
ugiye guhura n'ingorane zisumba izo wahoramo zizoguhata kugaruka utumva utabona. Niba wari nimuri umwana w'Imana, Imana ntizokureka, ntabwo izoguhanira iyo waroye ugira guhate uzane. Egenda abafere bazigama ijambo baribemo neza bumvikana nabyo kugira ngo umuhezagiro w'Imana iwucuncure mu gihe yashinze. Mube umwe n'ibyo mwashyikirijwe. Gardez l'unité de la parole. Amen. Ubumwe bwacu n'ijambo nibwo buzozana imihezagiro yose yanditswe muri Bibiliya. Niko twavyize mu gusubira mu byagezwe, niko Mose bisomera Abisirayeli, niko nanjye ndabibabwiye uyu munsi. Nimwamanura ibayeri gato muzomwikwe uko mwiyegereza mutakure y'ijambo, niko muzomugiye kure y'Imana yanyu yobatabaye. Nimwaja hafi y'ijambo muzomugiye hafi y'imihezagiro Imana yasezeranye yose. Imana yatugikiye kwizera ibiduha nk'impano n'ingabire ivuye kuri yo ngo abana b'Imana babeho banezerewe. Amen. Kugira ngo twemeze abagwayi bafise ijambo basumba abakomeye b'abanyabyaha. Nibyo abantu banyarucari bafise iparole basumba abatunzi bafise ijambo. Eske murabyumva? Ibicucu bitunze iparole bisumba abanyabwenge b'abanyabyaha. Ukwiherezo Imana ambwiye ngo urarangwa warunyereye raba iherezo ryabo, natwe basubiyemo n'umutima ubabaye utuye. Mu minsi abantu bagiye guhabwa umugisha n'Imana isumba byose, nicyo gihe umwansi akaza ibibasabatse akabyongerekana bikaba byinshi. Inzira zoroshe zikabwira womenga nazo zijana kuri bya bintu kandi atari byo. Iyi ni inzira y'umusaraba. Ugeza kuwikorera kandi munezerewe. Ijambo mukabana naryo, nimba ari iby'umuntu yorekura abana, yorekura abagore, yorekura amazu, yobirekura nazigama ijambo endo sejour. Umwe muri iyi minsi umwami azoza gutora icyo yadushikirije. Abazocera kandi abazojana nawe, abandi twasengera hamwe bazosigara kuko babitunze uko bishakiye. Imana ishoboye byose ibakebure, ibuzuze ubwenge bwabo, ibahe gutunga ijambo ryabo. Iminsi yacu yo mwisi yaheze. Abezwa nibezwe, abagororotsi bashishikaye bagororoke. Ijambo murishiruke kumwete mwinshi, muritunge comme un trésor, muritunge nk'ubutunzi munyegeje ahantu muzi yuko bugira buhembe vuba. Niba umufere warukwiye kuvyumva cyangwa umusere ukamenya ngo yamara umwami agiye kuza vuba, abandi bavuze ko agiye kuza ariko tweho tubivuga muri reality, tubivuga nk'iby'ukuri. Bakera bavuze ko agiye kuza haca imyaka ibiri, ariko tweho iyo myaka n'iyo minsi n'ayo mezi ntabigihari. Umwami wacu araje ntatitevye. Tenez bien, vérifiez bien. Umuntu wese agiye gufata urugendo aravuga ati gira ndawe ko nibagiye ahera kuri karangamuntu. Niba wapanze impuzu neza ugapanga n'isaha n'ibirato ukibagira karangamuntu, abapolisi baragufata kandi bagusuzuma urugendo rwawe urasiba cyangwa bagufunge, baragufata nk'umurobere n'umwanzi w'igihugu. Rero kandi usize agapapuro kangana gutya gatoya. Kano gapapuro rero uhera ko ugashyira mu hafi. Ugiye muri banki nawe uvuga uti ntware sheke, ntabwo wayibagiye neza kugenda gute. Ugiye kwa muganga nawe ugiye ntwaye ibyo nivunje ko byose witegurira ibyo nawe abafere bagiye mu gihugu nibitegurira ibyo baroye bahinyuze neza ko bafite ijambo. Umwami wacu araje, niryo ribakingira.
niryo rizotuberegisha kandi rizotsinda ibiro byose mu kandi sase bizotemba nk'uko igicu gitemba biveho byose. Amen. Abakiri ijambo bazosigarana umunezero, abatari bazosigara mu bumaramara. Imana ishobora byose ibashoboze kumwe mugire l'unité avec la parole. Ijambo ryo ryaremye ijuru, ryo ryaremye isi, ryo ryaremye ibyo dutunze byose, niryo ryaturemye natwe ubwacu. Ijambo niryo shefu Imana ishimwe ubona yaradushikirije, riba iryo dutunga mu mitima yacu. Abera mwarihawe murizigame neza. Mwamaraje maranatha. Ishema ko Imana isima kubize transmission Imana yakoze kandi cyane. Niryo nkinzo idukingira, niryo butunzi bw'isi, niryo mugabane twahawe na data wa twese. Ni jambo ry'igihe muri bungabunge neza. Amen. C'est le soleil, c'est le bouclier, c'est la parole de Dieu, c'est la bénédiction, c'est la richesse, c'est la victoire. Afisi jambo aziko agiye kubana urugamba bazotsinda atakaza. Mwama ashobora byose abaye muri tuma neza. Imana ihimbazwe murakoze. Data wera Imana igororotse, turavuze merci. Kongera kutwigisha kuvuga ijambo. Ibi si iby'abantu, si n'insobanuro z'abantu, ariko turafise ijambo twashyize. Bibiri iti mugira neza ko mushyira ku mutima kugeza aho ikinyenyeri cyo mu gatutu kizobandurira mu mitima yacu. Data wera urahe umugisha yasanga. Nibabura amafaranga, bakabura amamodoka, bakabura n'indege n'amazu, urabaye gutunga ijambo. Imbere w'ijambo natwe ubwenge bw'ibiharuro n'ubudandaji n'ibindi byose, ariko tukaba ubwenge bw'ijambo tuzoba dufise byose. Uragira umugisha wo kuba mu ijambo no kurizigama neza. Abo wanse ubima ijambo, abo ukunze ubaha ijambo ryawe. None natwe ko wariduhaye no kurizigama neza, urikwize iwacu, ugiye kuritahura neza, ugiye gushyira umwete wo kugumana naryo. Turwane intambara yo kurizigama neza gushika ku iherezo. Niwaza tuzorikweke riri dans l'authenticité, rikimeze nk'uko washikirije tutabivanze. Uzobukoze mukiza tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo.